Bakunzi ba RB TV twongeye kubaramutsa ubugira kandi twongeye kandi kugendera ishengero UPC Kigobe, ishengero ryunze ubumwe na mpwemu yera. Twongeye kandi gusubira kugira ngo dutohoze ibyaho by'ukuri, turabe umumambre umwe muri bo aho wasengera kugira ngo atubwire umuco waho, imico yaho n'imigenzo yaho, kuko dushobora gukurikirana ibyo tutumva neza, ariko abitubwiye turabitahura. Mubandaye mukurikirana ntimurambirwe cyane. Dusimbiye nongera ndabibusa ko ari journaliste nje kubwa Honest King, twagiye kugira ngo tumurabe atubwire neza. Mukurikirane cyane. Ndabaramukije mwigeme. Turabaramukije muzina ku mazina mu bitwa bande? Bitwa Bizimana Animal. Okay, twamaze kumva neza ko ino eglise ari imwe mu zikora ibitangaza, mbega muba muyisobanukiwe neza? Gusa ngo turayisobanukiwe kuva na kera hose. Ni nayo mpamvu ushaka kubabwira muri bimwe bishobora gukorera hano hantu. Aha bisanzwe n'ahantu Imana yama igenderera biciye mu bakozi b'Imana. Aha n'ahantu hahambaye cyane, abantu bose birukira kugira ngo baronke ibitangaza bihakorekera. Aha anye muri eglise yacu usanzwe ugiye kubiraba, turashobora gutumirira nk'abantu bagwaye umugera wa sida bagakira. Bashobora kuba baragiye no kwa muganga bikananirana, ariko bashitse muri eglise yacu bagashobora gukira biciye ku bitangaza Imana iba yahakoreye. Hama turavuga n'abandi badatandukanye, abagwaye za diabete nabo nyene barahakirira, abagwaye amaguru nabo nyene barahakirira, n'ibimuga byaje bicumbagira bigataha bisimba. Mbere aho twabonye n'ibitangaza bimwe bari bagera ku mabeki, abari bafite amabeki barayataye gushika n'ubu bagenda barasimba. Impumyi hari abari bagwaye amaso bari barahumye, ariko ubunye barashoboye kuba barakize. Hama turashobora kuvuga nko ku bitangaza byatubaye ko twebwe ubwacu twongera dutumirira abajene n'abakobwa bashaka kuza kwitorera ibigisha n'ibitangaza. Hama tufite igikorane cyo kuva itariki 12 gushika itariki 19. Turabatumiriye mwese kugira ngo mwese muze mu gikorane cyacu. Tuba dufite n'umukozi w'Imana ahambaye, kandi umukozi w'Imana benshi bamenyereye yitwa Joshua, yarigeze kuja hano hantu. Amaze gushika hano hantu naho nyene yahakoreye ibitangaza bihambaye. Mbere aho no bashingira intahe kuri kimwe jewe cambaye ko aho umuvyeyi wanje yaragwaye diabete, narazanye umutwaro wiwe ndawanditse acara agenda kwa muganga caripimisha casanga yarakize. Turetse kubabwira ku byabaye ahandi, nashaka ndabashingira intahe ko byabaye kuri jewe. Hama ndabahaye ikaze mwese, kaze mwese. Okay, turamaze gutahura neza, turumvise uko byifashe. Mbega uri kuraraba imikorere yaho yo bitandukanye n'ayandi ma eglise? Oya, ugiye kuraba imikorere yaho ifatanye na Bibiliya. Ugerageje kuraba nk'ibintu by'imitamana ubisanga mu gihe ca Elisa. Ugerageje kuraba nk'ibihe by'amazi, naho nyine turabona ko igihe Elisa yagenda yasengeye iriba ryararura, maze ararisengera ararihumanura rirakira. Abantu baho baca baronka amazi yo kunywa, bayanywa ibihe bidashira. Ni nayo mpamvu n'ubu unye ko imbaraga nyinshi tuzicisha mu gihe c'amazi. Ayo mazi rero tuyitwa serumu. Hama turakoresha n'amavuta ya elayo bakoresha mu bicaniro bitandukanye. Ayo mavuta arazimvye cyane, igituma ibicaniro byose bitayakoresha nuko ayo mavuta ya elayo azimvye cyane, kandi atari umuntu wese apfa kuyaronka. Ubwo ata muntu wese apfa kuyaronka, niyo mpamvu ashobora kuba akiza abantu benshi. Ayo mavuta n'amavuta akora ibitangaza. Wahashitse barakubwira ukuntu ushobora kuyakoresha, naho nyene turabahaye ikaze kandi turabatumiriye kubw'imbaraga z'ayo mavuta. N'amavuta ushobora kwisiga uri umujene, wayasengeye ugacusumbira kuba nk'umujene. Wagasiba nk'umukobwa bashatangura kumwitana imwana duze, atazi igituma bamwise kari imbaraga zari muri ayo mavuta. Okay, hari abantu benshi bataba bariko barasobanuka ivyo uri kuravuga. Mbega ayo mavuta canke iyo serum hari ico yoba yaragukoreye mu buzima bwawe? Jewe nari ngwaye estoma, ndayinwa ca ndakira. Mbega uri kuraraba ubushobozi bw'amavuta, hari abo baba bavuga ngo nico kimwe n'ajya Vaseline bisiga canke amara ajya amavuta agezweho. Mbega hari itandukaniro ryayo? Oya, ntabwo ari Vaseline, kuko Vaseline uyatora aho ushitse hose. Canke wosanga ari amakoto nyene ajya bateka mu isafuriya? Oya, ntabwo ari amakoto, kuko amakoto
mbo nayo nyene ku bantu babakire bateye imbere barashobora kuyagura asengeye bakayateka nko mu bintu byo kurya kugira ngo bivure indwara baba bagwaye kuko ayo mavuta ni umuti n'amavuta akiza si amavuta yo kwikoresha igikorwa icyo ari cyo cyose. Okay, ndakubona uri umujene umwe muri bo waserukiye abandi, mbega utumiriye ko uko bariko baratwumviriza ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye wowe batumiriye iki? Aje no batumirira ko bo kwihutira kuza kugira ngo bamenye byinshi bikorekera aho hantu babone n'ibitangaza bumve n'intahe nyinshi kuko hari intahe badashobora kuba bomenya canke badashobora kuba kumva zidashobora guca ku mbuga ngurukanabumenyi. Niyo mpamvu ndabatumirira bose kugira ngo baje barabe ibitangaza ibihambaye n'utwumiza n'udutwenga ndazi ko bose bazogenda bumiwe. Turabona bidasanzwe, turabona ari ibintu biryoshe cyane, yamaze kutubwira byinshi bitandukanye, yamaze kutwereka itandukaniro riri hagati yiri na yandi. Rero turabashimiye cyane mukobwa. Ego nako turabakengurukiye kuba mwakwitanze mukaza kutugenderera muri rishengero ryacu kuko ishengero ryacu turabona yuko ishengero ryacu ririko riratera imbere ndetse tutumirira n'abakozi b'Imana benshi kugira ngo baje barabe ukungene ubumenyi buhari abakozi b'Imana nuko muka w'Imana akorera muri ishengero ryacu mwama bampezagiriye. Okay, mwarahezagiye cyane nawe. Ego murakoze. Bakunzi ba RB TV turabakengurukiye cyane, kuri Mike yari nje kubwa Honest King abandanya abashikiriza ibidasanzwe, kuri kamera tukabandanya tubibutsa kari Dido umukameraman atavyorosha murabibona cyane, ariko ndabibutsa neza ko mubwirizwa kugira subscribe aha nyene ngaha Facebook, YouTube, urabona uko zigiye zikurikirana, ariko utibagira gupartager n'abandi. Nuko mwarahezagiye cyane gose. Bye bye.